Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri Rahayiro TV. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi twongera tubashimira abantu mwese mudukurikirana. Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi n'ukuri ibahezagire cyane. Hanyuma ari nayo ingazo kugira ngo twongere tuganire ku rukundo rw'Imana, kuko Imana dukunda kandi twitaho. Imana ibihere bw'icubahiro, ariko imbere ya byose dutanga dusenga Imana nk'uko tubikora kandi nk'uko aba ariyo yadushoboje kugira ngo uyu mwanya bikunde, kuko ku bwacu ntitwabyakunda, ariko kubwo kubw'imbaraga z'Imana, Imana byose irabidushoboza. Yesu nahabwe icubahiro. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye ko watwiyumviriyeho neza, turagushimiye ko watugire neza ukongera ukemera kugira ngo twongere duhure kano kanya kugira ngo tuganire n'abantu bawe n'ubwoko bwawe. Yesu nubihere bw'icubahiro. Nawe databuja turaciye bugufi imbere ngo amaraso yawe Yesu ukatwiza utunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe, kugira ngo bikunde Yesu Kristo aba ari wewe utuvugira, aba ari wewe uvuga, twebwe ducika imyironge nawe wivugire. Ibisigaye Mana tugwaye kazi n'akare kugira ngo ari natwe usenye imbaraga zose z'umwiza, imwe bituma tutabyumviriza, imwe bituma bitaturyohera, imwe bituma Mana yo mwijuru tutategereza ngo tube Mana turi serious kugira ngo bikunde twumve ivyawe. Turagomba rero Mana ube kumwe natwe, ntibice mu gutunga bise kumukunde kubigira ikimazi muri twe. Ijambo ryawe zo kutubwira ndetse ryabuke muri twe uzobukoze, kandi muhemu yera yagure muri twe dutahure gose uzobukoze. Uko tutakutangwe natwe abasozana natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizeye, amen. Twongeye kubaha kaze mu izina rya Yesu Kristo kandi tubabwira ngo turabakunda. Abakunze mwese mudukurikirana naho muri hose aho muri hose, aho tuzi naho tutazi, turabashimira cyane ukigura umugira, ndetse n'abandi bose bashobora kuba babihereza abandi kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana, nabwo Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Kano kanya rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse Abigalatiya. Ndazi ko mubizi cyane ariko reka tuvyibukanye. Ni Abigalatiya 5, turahera ku murongo wa 16 gushaka kuri 21. Ariko imbere yaho reka turirimbana agakorasi kavuga ngo twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, ntituzovyibagirwa. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, ntituzovyibagirwa. Mugendeshwe na mpwemu niho tutazoshitsa ivy'akameremere kacu kipfuza. Tugendeshwe na mpwemu niho tutazoshitsa ivy'akameremere kacu kipfuza. Tugendeshwe na mpwemu niho tutazoshitsa ivy'akameremere kacu kipfuza. Nkuko turirimbye kano gakorasi ngo tugendeshwe na mpwemu yera ngo no tuzoshitsa ivy'akameremere kacu kipfuza. Rero uyu munsi nkuko tubivuze no gusanga ijambo ry'Imana, ariko hanini ndashaka kuvuga ngo dufatane akanya ko gusenga, dusenge kugira ngo kameremere. Turazi ko muri iyi minsi kameremere arizo zibuje abantu gukizwa. Hariho benshi bagwanye intambara bakaheba ivyaha
bikomakomeye, ariko nta byazo uvuga ngo birakomakomeye cyangwa ngo ni bitoya, kuko turazi kameremere iyo zivyibushe mu muntu nizirakora ibyaha bikomeye. Rero nibyo rero dukwiye kugira ngo tugwane navyo, kugira ngo tuzohave duhomba ijuru bene data. Rero tugiye gusanga ijambo ry'Imana tudatinze. Ijambo ry'Imana tubona muri Abigalatiya 5, turahera ku murongo turahera kuri 16:21 gushika kuri 21. Twasoma izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwo muri mpwemu, ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niyo mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu, ntimuganzwa n'ivyagezwe, kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice. 20. Igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Imana yo mwijuru iturengere cyane. Rero rino jambo ry'Imana ndazi benshi turarizi, ariko gusa bitugora gukurikiza. Urabona hano bavuga ngo mugendeshwe na mpwemu yera, ngo niyo mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza. Kandi rero data ndababwira neza, mpwemu yashobora kwinjira ugifite kameremere. Rero kameremere ukwiye kugwanya kameremere kugira ngo mpwemu yinjire. Rero muri kino gihe ibi byose bivuzwe hano, ari gihe abantu benshi baje ngo bakavuga ngo jewe sinsambana, je sinica, jewe simboregwa, jewe sinjyana, none vyankora nibi. Oya mwene data, ugifite izi kameremere ntabwo wavaho nta vyahukura, ahubwo izi kameremere niwe muzi ukuza vyaha bindi. Reka tubwizanye ukuri, umuntu afite ishari niho ukuruga kuva. Uzobona mwene so yambaye igitenge ciza, utange kugira ishari. Uzobona umubanyi wawe arya neza, utange kugira ishari. Uzobona umubanyi wawe yubatse inzu nziza, ugira ishari. Uzobona umubanyi wawe aguze imodoka, ugira ishari. No, toke n'umubanyi wawe. Famiye, muri famiye, turazi ko muri famiye tuvuganye ukuri, sinzi ko Satani ngi yararitse. Satani yararitse mu miryango, ararika mu bagenzi, kuko mu muryango iyo hagize ubona ngo umwe aradugije umutwe ageze ico yashitseko, bose bahaguruka kumugwanya. Iyo rero ni shari. Rya shari ricarize na hehe? Kuja kuroga, kurondera uburyo bwo kumugwanya kugira ngo umusubize hasi, kugira ngo uronke uburyo bwo ibintu vyiwe wavyica. Rero ivyo vyose unabizanike. Ya shari ntumva kuzanya kuroga, ya shari ntumva kuzanya kwica. Rero ahubwo ntitugwanye ivyamaze kwama, ahubwo tugwanye mu mizi, kuko mu mizi niho habi. Rero ishari rizina kuroga, ishari rizina kwica. Inzigo n'ishari nta bindi bizana. Ubushakanyi buzina gusambanya, ukwifuza bizina kwiba. Ivyo vyose rero nivyo ubwo irya kamere. Rero ikibazo benda dufite, iyi kamere ni ya kamere umuntu avukana, ni za kamere novuga ngo za Adamu, zimwe twaragwa n'ibisokuruza, zimwe twavuka, zimwe ziri mu maraso. Kuzigwanya rero ni uguhaguruka ukavuga uti ndarambiwe n'ubu cakarancakariyemo igihe kirekire. Ibi rero nivyo vyisha abantu b'Imana batigira bakizwa. Iyo ukigumye urambaraye kuri kameremere ntuzigera ukizwa. Iyo ukirambaraye kuri kameremere ntuzuba kugorwa ngo rugende neza. Iyo ukirambaraye muri kameremere ntuzobana n'abantu ngo bigende neza. Iyo ukirambaraye muri kameremere ntuzokora akazi kawe kagende neza. Ntibishoboka. Ahantu hose uri ubangamira abandi. Ahantu hose uri ubona ko abandi mengo barakubangamiye. Kubera kameremere.
ufite kameremere y'amanyama, ufite kameremere kudaca bugufi, ufite kameremere y'inzigo, ufite kameremere y'ishari, ufite kameremere y'ugwanko, umva ufite kameremere. Rero ivyo vyose bikiri muri wewe, nta terambere ushobora gushikako. Byaba ibyo mu buryo bw'impwemu, byaba ibyo mu buryo bw'umubiri, ntibikunda, uko vyose birabifatanya uko. Rero nimba ushaka gutera imbere mu buryo bw'impwemu, ugashaka gutera imbere no mu buryo bw'umubiri, nuko ukwiye kuva kuri kameremere. Kuko kameremere niyo ngwara mbi ku mukristo, ndetse si ku mukristo gusa, ku muntu wese. Ugifite kameremere y'ubwibone, ugifite kameremere, ntushobora. Rero bene data, ushaka gukizwa neza, none ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimba ukeneye no kuja mu ijuru, ukeneye kuja mu ijuru, nta kameremere uzojanayo. Wa muririmbyi ugifite kameremere, wa musenzi ugifite kameremere, wa muhanuzi ugifite kameremere, wa muvuga butumwa ugifite kameremere, wa pastor ugifite kameremere, nta juru. Ijuru ntijamwe abantu bafite kameremere. Ugifite kameremere ntibikunda kusaba imbabazi ngo bikunde. Ugifite kameremere ntibikunda kuharira ngo bikunde. Ugifite kameremere nta rukundo ugira. Ufite kameremere nta vyanywa vya mpwemu yera ufite. Kandi ufite kameremere nta mpwemu yera ufite. Rero mpwemu yera ntashaka kuzahana ari kameremere, ahubwo gwanya kameremere, kameremere isohoke kugira mpwemu yera yinjira. Kuko mpwemu yamaze kwinjira agwanya ya kameremere. Ya kameremere igiye kuza kugira ati bamaso. Kuko nikizaza kugutera n'umuntu naho yaza akakubwira nabi, ya kameremere yoduze yavuga ati burya isi satani cemwe umuntu, bizatuma utatukana, bizatuma utakubitana, bizatuma ugirana wihangana. Nubwo umuntu yakoreka imeze gute, kuko hari ikintu kikuza kugira gukura mu kwihangana kandi bikoresha ivyaha. Rero ivyo vyose kuko niyo kameremere kijejwe. Satani anyura muri kameremere, yagaca arunga kundi umuntu akaza ati mukubita ikofi turakwa kwihanganira. Yakubita ikofi ati yo ati ngumiraho nanje nzi, ati mutuke, ati je sinze kuvuga reka nanje nzi. Ugifite kameremere, ariko kameremere yamaze guhera, mpwemu yari muri wewe aca kubwira ati ihangane kuko uyo Satani amurungitse kugira ngo agukoreshe icyaha. Rero mwene data, ugifite iyo kameremere, ugifite ivyo vyose, ntushaka gukizwa ngo bikunde. Niyo mpamvu umukristo wese ahari akwiye kugwana na kameremere mpaka aranduye, kuko n'umuzi Satani yateye mu muntu. Rero ushaka gukizwa rero ni hahandi Imana yabwira Aburahamu, aramubwira ati va mu gihugu cawe, uve mu muryango wawe, uve mu nzu ya so. Nta kindi yamubwira ngo ave mu migenzo y'igihugu, ave mu migenzo y'umuryango, ave mu migenzo yo mu nzu wabo. Ukiri mu vyo mu nzu wanyu nta gukizwa, ukiri mu vyo mu muryango nta gukizwa, ukiri mu vy'igihugu nta gukizwa. Umuntu wese ari muri ivyo, nimba imigambwe zikagutora ntabwo ukijijwe, nimba ivy'imiryango yawe bize kagutora ntabwo ukijijwe, ko byose biragufata. Nimba ivyo mu nzi wanyu bize kagutora ntabwo ukijijwe, kuko ivyo byose biza bihiganirwa ku muntu yitwa umuntu umwe, kuko mu nzu yanyu n'amaraso. Ishavu rero yo mu muryango riraza kagutora, amanyama yo mu muryango araza kagutora, inzigo yo mu muryango iraza kagutora, ishari riraza kagutora, uburozi bwo mu miryango biraza kagutora. Ibi byose byo mu miryango byakorewe mu miryango yanyu, igihe utaramara biraza kagutora. Kandi ahandi ho binyura ni he? Binyura muri ya kamere. Ariko iyo umaze gukizwa kamere ugakurayo, naho bize ntigutora, kuko iyo bije biza kubirondera ya kamere. Ryashavu nakafite ishavu turabizi, nakafite kudakugwa kwijambo, nakafite inzigo, nakafite ishari, nakafite ugwanko, reka tunyura birakutwora, nta handi binyura.
naka afite ubwibone. Hari umuryango usanga ufite ubwibone, hari umuryango usanga inzigori ewe ishari ari none byo baraganye. Umuryango usanga ufite ishavu guherangira kuri se gushika ku mwana mutoya, amanyama iki ivyo byose iyo bije igihe utamaze gukizwa ngo bivemo, iyo bije biragutora. Mu gihugu hariho ibitori biba biri mu gihugu bikaza bikaguhitana bikagutora. Iyo ukiri mu ivyo bintu byose biraguhitana, kuko igihugu gifite imigenzo yabyo, gifite imigenzo kibamo. Ibyavuye ku bami no kubiki no kubiki. Hege utara kuko iyo umaze gukizwa neza wivavanura n'ivyo byose, ukivavanura n'ibisoko n'ibisoko ukivavanura n'ibiki byose byakozwe, ukaba umuntu mushasha uvutse muri Kristo Yesu. Rero ni bya bindi uvuka ubwa kabiri, ukavuka muri mpemu yera, ukabatizwa muri mpemu yera. Kubatizwa muri mpemu yera rero ni ukuva kuri kamere, kuko ntushaka kubatizwa muri mpemu yo gifite kamere, ntibikunda. Rero kugira ubatirizwe muri mpemu yera ni ukuva muri kamere. Rero bene data ukwiye kuva muri kamere, dukwiye kuva kubi byose ukagwana intambara. Kurya ugira umutwaro w'ibikugoye, nuko ukwiye kugira umutwaro wo kuva kuri kamere. Kuko umuntu agifite kamere ntashaka gusaba imbabazi naho byagenda gute. Ava nisa imbabazi asuzugure, sinshaka gusuzugurwa. Ni hane mvuga ivyanje ejo bagenda baramvuga. Niba kuvuga se wihanye, wimereye neza, wifite n'imigendanire nawe n'Imana imeze neza, abantu se bazokugira iki? Bazogushira. None ubundi kubigumana bigatuma ahubwo umva Imana nta migenderanire n'abantu. Kuko hajya Imana iyo imaze kukubabarira, Imana niyo irakoza, yakoza neza, ikakugira neza, ikakugira ikundiro, abantu bagukunda. Rero hagushaka igikundiro ku bantu, umuntu azagukunda gushirehe agukwera iki? Azagukunda gushirehe ko abantu tujyaryarika, abantu bajyaryarika kubaza gukunda ejo warengana gato akaruba kugirira nabi. Bene data rondera Imana muri misi ya nyuma, rondera Imana muri misi ya nyuma, rero ukwezwa muri misi ya nyuma, rondera Imana muri misi ya nyuma, rondera Imana muri misi ya nyuma, rondera inshuti nziza ni Yesu, niwe adahinduka. Yesu niwe mukunzi, niwe atigera ahemuka muri byose. Yesu Kristo abaho umugisha. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye ko tugire neza, turagushimiye ko twitaho kandi ukatwitwararika, urera kandi uragororotse, uri hejuru ya byose. Turagushimiye ko watanga twabusuzanya natwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizeye. Amen. Yesu Kristo abaho umugisha. Murakoze.